Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije, turabifurije umwaka mushasha. Turanezerewe no kubana namwe kandi muri uyu mwaka. Ubushize twariko duhimbaza hari genekerezo rya 2025 Kigarama, twaza duhimbaza ko turangije umwaka turiko turakora. Twaranezerewe cyane ingene mwabanye natwe kuri uno mwaka wose twari tumaze. Ariko kandi icatunezereje gusumba ibindi nuko twahereye kubusa mugabo tukaza kurangiza umwaka dufise abakunzi bacu murenga 4,000. Turabifuza ko uyu mwaka mukomeza kubana nacu, ariko kandi mugatumirira abagenzi banyu nimba koko mwarakunze ivyo twabahaye nabo mubibasangize kugira ngo ntibahombe. Ariko kandi turifuza ko ivyo mwagaye ahubwo mbere ntimwanagaye mwarakosoye muti bigenze gutya vyogenda neza. Ivyo tuzobikorera ko nubu ntimuzohengeshanye kudukosora. Turifuza ko twama tubaha ibintu vyiza, ibintu bimeze neza kugira ngo dukomeze gutegura neza umugeni wa Kristo, tuzomumushikirize aramahoro. Ibindi biganiro biriko biraza, ariko uyu mwanya no ikiganiro Go Deep. Turi kumwe na Aime Harerimana Kazimir, uwo twabahaye muri uyu mwaka uheze, ariko adusigurira iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana, ariko nabandi bakozi b'Imana barateguye inyuma yo kumara iki gitabo hari kindi tuzohava tuca dutandukira naco tuzokibamenyesha mu mpera. Ariko nabandi mwo kwifuza igitabo co gusigurirwa murashobora kutubwira kare tukaba turarondera umwigisha, kuko hari ibitabo musanga bikeneye insiguro zimbitse, umuntu akatubwira ati ndashaka kwiga cyane iki gitabo, tukagishira imbere y'ibindi nubwo tuzadufise ivyo twateguye. Ubwo rero twinjire mu kiganiro nyezina na Aime Harerimana Kazimir. Ikiganiro ni Go Deep, iyi ni episode y'umunani. Mwaramutse Aime? Mwaramutse cyane. Mumeze neza? Turashima Imana. Noheli nziza twese. Kandi ndayifuriza umwaka mushasha. Murakoze cyane. Natwe turawubifurije. Noheli yagenze gute? Noheli yagenze neza. Twarahimbaje aho twibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yego cyane. Yari anniversaire rero y'imyaka 2023. Yesu Kristo ashitse mu isi akaducungura. Yego cyane. Yaje mu biwe ngo bibe ntibamwakiriye. Ako kajambo wakumvise gute? Ako kajambo karababaza cyane. Kubona ugendegwa n'umuntu w'icubahiro. Kubona ugendegwa n'umuntu ahambaye atanga ubugingo mugabo ntubimenye ngo mwakire. Ariko kandi hari akandi karyoshe kagakurikira, kavuga ngo ariko abamwakiriye bose yaciye abaho ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Ari akajambo ushika ko kumva karakoze ku mutima. Ariko kandi iki kiganiro murabona turakimaze iminsi, iyi ni episode y'umunani turiko turakora. Hari ico abakunzi bacu barababwira mweho? Nkuko mubimbajije abanywanyi ba Nema Gospel TV baramaze kudutera intege. Badusaba ko twoshishikara dusigura ibijanye n'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Na cyane cyane ko abantu benshi bazi ko ari igitabo kigoye, ari igitabo kirimo ibintu bidatahuritse. Ariko iri jambo ivyahishuwe ni ibintu bisigura ko ari ibintu bishobora gutahurika, umuntu wese ashobora kubitahura. Baraduteye intege rero kandi tuzoshishikara tubibashikiriza. Natwe turiteguye igihe cyose Imana izobidushoboje, nubwo tutabura ivyo duhura navyo. Nkuba bamenyereye iki kiganiro barabibona ko tuzadukoresha microphone, ariko si ivyo twari tumenyereye. Abumvirije ikiganiro gishize barumvise ko harimo akantu, nabo baratubwira bati muraraba mukosore harimo akantu kijwe. Imbere rero ko dukosora kugira ngo tugaruke ku buhinga bwacu, ntitwashimye guhagarika, oya ahubwo twashimye kubandanya. Ariko turiko turasenga Imana, turizeye ko vuba bizova mu nzira. Ubwo rero dusenga Imana, hanyuma inyuma yo kumva icete candika ibishengero gisimuruna tubone kubandanya n'ikindi cete gikurikira. Murakoze cyane. Imbere yuko dusenga nagomba nterakamo umuntu wese babishoboye ko gushigikira iki gikorwa cha equipe Nema Gospel TV iri kwirakora. Ni gikorwa cyo kubiba.
ni igikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Hari abantu badafise uburyo bwo gukora ibi bintu, hari abantu muri bo ubu buhinga batabufise, ariko barafise ico Imana babikije, barafise itaranto Imana yabahaye. Iyo rero ntibakwiye kuyihamba kugira ngo Yesu niyaza kubabaza bazavuge nka wa wundi yavuga ngo twari tuzi kuri umuntu apfuha akuma kumivya ategeranije. Ariko urashobora kudashobora gukora ibi ugatanga uburyo kugira ngo ubutumwa bwiza burushirize gushikira abantu bose. Uzoba ukoze igikorwa ciza kandi Imana izoguhemba nk'umuntu yakoreye Imana. Dusenga Imana. Mana turagushimiye kuri Imana yera, kuri wo kwizigirwa. Wabanye natwe uyu mwaka wose, wazigamye iyi ekipe imaze umwaka wose tanguye igikorwa cyo gushikiriza ubutumwa bwiza. N'ubu tugusavye ngo uzobane nabo, uzurushirize kugurura imiryango kugira ngo ubutumwa bwiza bushikire umuntu wese biciye muri Neema Gospel TV. Urazigama iyi ekipe, urabakomeza mu mutima, ubakomeze mu mubiri, ubakomeze mu bwenge kugira ngo igikorwa cawe kirushirize gushika kure. Urahezagira rero n'abantu bose bumva kandi ubaha umugisha muri vyose kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Ubushize twarabonye icete candikiwe ishengero gisimurna, kandi twarabonye ko Simurna bisigura umuti urura canke ibamba canke inkarisha. Twarabonye ko Simurna ari ishengero ryaharugwa hagati y'umwaka w'ijana n'amajana 310 kuduga. Twarabonye rero kandi ko iri shengero rya Simurna ryaciye mu bintu bikomeye ariko kandi ririhangana. Twarabonye ko Yesu yarishimye, arishimira ko ritemereye abantu bigisha inyigisho zitarizo ko babagwanije kugeza igihe Yesu abashimira, aca bahisezerano ko unesha urupfu rwa kabiri ataco ruzomugira. Ubu rero twagomba kubandanya n'ishengero rikurikira Simurna, naryo ni cete candikiwe ishengero giperugamo. Iri shengero giperugamo nkuko twabibonye mu vyete vyatanguye, naryo nyene rirafise intangamarara isigura ikicete Yesu yararirungikiye aciye ku mukozi wayo Yohana. Ikicete rero candikiwe ishengero giperugamo cerekana igihe c'ishengero ryarimwo hagati y'umwaka w'amajana 3 n'umwaka w'amajana 8 inyuma y'ivuka rya Kristo. Perugamo cari gisagara cari kilometero 75 ahaherera mu buraruko bwa Efeso, no kilometero 22 n'igice aherereye ku kiyaga bita Aegean. Ico gisagara wari umugwa w'intara y'Abaroma yo muri Aziya. Iyo tuvuze umugwa mukuru w'intara y'Abaroma muri Aziya, nuko Abaroma ico gihe niyo yari empire. Ahantu rero bashika ubutegetsi bwabo ntibwatwara abantu nk'inyagano nk'uko ababatanguriye babigira, ariko bashitseho barashiraho ahantu hakaba umugwa mukuru, ahantu bakura amategeko. Bagenda bafata ibisagara bakabishiramwo imigwa mikuru, ahantu batangira amategeko. Ico gisagara rero twabonye ko ari umugwa mukuru w'iyo ntara y'Abaroma, bari ahantu bari barifatiye muri Aziya. Perugamo kandi ryari ihuriro ry'abami bahurira basenga, hakaba hari n'ayandi makoraniro menshi yigishaho akahigishiriza inyigisho z'ibinyoma. Twabonye ko ishengero gisimuruna ryahamwe mu buryo bukomeye, ariko kubera ibiharuro vyerekana ko ryaciye rikura n'ingoga,
cyane ku rugero rukomeye kuruta ibindi bihe by'imbere. Ihamwa rimaze kuba ataco rigize ishengero. Satani rero yaciye arigerageresha ubundi buryo kandi ubuho vyaciye bikunda. Iki gihe ciri shengero Satani yarabishoboye, ariko mu gihe ca mbere vyari vyanse. Uburyo Satani yakoresheje muri iki gihe bwabaye bwo gufata ishengero akarigira iry'isi. Mu vyabaye tubona ko hari ikintu cashitse cabaye ico guhindura isi ishengero mu mwaka w'amajana 313. N'umugabo yitwa Constantino yagize iyerekwa ko ari we yarakwiye kwigarurira isi akoresheje ikimenyetso c'umusaraba. Umwami Constantino yari mu ntambara nyinshi, mugabo aryamye ararota abona ikimenyetso c'umusaraba. Yumva umuntu amubwira ngo niwitwaza iki uzotsinda intambara. Aca afata inkinzo zose z'abasirikare azishirako ikimenyetso c'umusaraba. Impuzu zose abasirikare bambara ashirako ikimenyetso c'umusaraba. Acaja rero kugwana, aca aratsinda iyi ntambara. Yabaye rero muri kahise bavuga ko yabaye umwami w'abami w'abaroma, aho yaciye yemeza mu mategeko yuko kuba umukristo ari ngombwa ku muntu wese. Umuntu wese yari ico gihe mu bwami yategeka. Kuba umukristo ryaciye ribitegeko. Nta bantu basuye kugwanya ubukristo, ahubwo abantu bose baciye baba abakristo. Nta muntu yashobora kuronka akazi muri leta aterekanye ko ari umukristo. Nta muntu yashobora kuronka ikintu na kimwe akora aterekanye ko ari umukristo. Nta muntu yari yemerewe gukora ikintu na kimwe aterekanye ko ari umukristo. Iki gihe rero ubukristo bwaciye buba nabi, abantu ntibasubira kuronka ka kanovera bahora bakura mu kuba umukristo, kuko abantu b'imbere barahamwe bakicwa kuko ari abakristo. Mugabo twabonye ko amaraso yabo yarushiriza kuba nk'intabire ituma ivy'agakiza kaduga, abantu benshi bakakira agakiza ari benshi bivuye mu mutima, bavyipfuza bumva umutima wabo uhuzagirika no kwakira umwami Yesu Kristo. Ariko vyaciro bitaka kanovera kubera ryabaye itegeko, ishengero ricariba iryanduye, kuko abantu bose baba Kristo naho baba bakora ivyaha. Ubu rero yaciye ashinga yuko abantu ibisagara vyose bibatizwa, guhama ishengero bica birahagarara nk'uko yasubiriye yabikora. Hanyuma yaciye akoranya inama y'ahantu, inama bise inama y'imira. Amaze kwemeza iryo tegeko agashinga yuko abantu bose babatizwa, agakiza nticari kikiri ikintu gikenewe, kuko umuntu yahinduka umukristo ku bw'itegeko ry'umwami gusa. Ico carakomeje kirandukira uburaya bwose bushira uburengero, bushigwa munsi y'ishengero rimwe, ari ryo shengero katolika. Ubu rero tugomba turabe umurongo wa 12. Katolike nibuka ko ari twigeze kuvuga mu kiganiro ko ariho katolike original na katolika yindi bari munsi y'uburongozi bwa katoliki. Iki gihe katolika ntiyari bwigabure, yari ikiri katolika imwe, ariko yari ifise ivyicaro bibiri. Kimwe cari Constantinople, ikindi kikaba i Roma. Rero iki gihe bari bakigendera ku mategeko amwe, nti yari bwigabure muri kino gihe. Umurongo wa 12 w'iki gitabo uvuga ngo, kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Iperugamo utufise inkota ikarishe. Usomye ukoresheje mu gitabo c'Ikigiriki havuga ngo inkota ifise ubugi bubiri, ikarishe hirya no hino. Aravuga ibi: Perugamo, iri jambo rero Perugamo
ni ijambo ry'ikigiriki ririmwo ibice bibiri. Igice ca mbere ifise insiguro ivuga ngo gamos, bisobanurwa kurongorwa hamwe na. Hanyuma pere naryo nyene ni ijambo ry'ikigiriki rifise insiguro ivuga ngo umugwanizi canke satani. Perugamo rero ni ijambo risobanurwa ngo kurongorwa n'umugwanizi. Muri iki gihe ishengero ryari rero rirongowe n'isi. Akareka ndagasura mu ndakavuze nabi. Bisobanura Perugamo ni ijambo ry'ikigiriki rifise ibice bibiri, harimwo gamos bisobanurwa kurongorwa hamwe na pere risobanurwa umugwanizi canke satani. Perugamo rero ni ijambo risobanurwa ngo kurongorwa n'umugwanizi. Muri iki gihe rero ishengero ryari rirongowe n'isi. Inkota ikarisha canke mu kigiriki inkota ifise ubugi bubiri buri habiri. Aya n'amajambo akuye mu ihishurwa rya Yohana aho yerekwa Yesu umwami n'umukiza nk'uko tubisanga mu gice ca mbere umurongo wa 19. Inkota niryo jambo ry'Imana. Nk'uko wandikiye ishengero ry'Abaheburayo 4 n'umurongo wa 12. Inzira yo kugwanya inyigisho z'ibinyoma nukwerekana ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kuko birivuga ko ijambo ry'Imana ari inkota. Umurongo wa 13 ngo ndazi aho uba kwari umugwa canke mu kigiriki bavuze intebe ya satani iri, kandi wumiye ku izina ryanje ntiwihakanye kunyizera no mu misi ya Antipa icabona canje umugororotsi wanje yiciwe ahiwanyu aho satani aba. Iri jambo ngo ndazi ibikorwa vyawe. Kumenya mu kigiriki twabonye ko ari jambo risigura oida, bisobanura kumenya neza mu buryo bwuzuye, udakekeranya. Umuntu kamumenya uko ari mu buryo bwimbitse mu mizi. Yesu rero ntiyigeze agendera igisagara ca Perugamo, ariko natakigendeye yarabamenye mu buryo bwuzuye neza. Nahuba mu kigiriki aho uba hatahurika mu buryo bubiri. Ubwa mbere hashobora kuba ari ahantu ho kuba ibihe bimwe bimwe, kandi hakaba n'ahantu ho kuba ibihe vyose. Ijambo ry'ikigiriki ryakoreshejwe ngaha risobanurwa kuba ahantu ibihe vyose. Yesu rero yaramenye iri shengero aho riba, kandi ahamenya mu bihe vyose. Ishengero ry'Iperugamo aho niho ryaba, kandi ntivyashobora guhinduka ngo rihave na gato. N'Imana rero ntiyashobora kuryemerera ko rihava. Ko ariho umugwa wa satani uri, canke ko ariho intebe ya satani iri. Ijambo umugwa hano risobanurwa intebe mu kigiriki tronos. Intebe tronos bisigura ngo ni intebe y'ubushobozi. Nk'akarorero ikirimba c'Buckingham mu Bwongereza hariho intebe y'ubushobozi. Aho bita i Washington mu bihugu vyunze ubumwe vya Amerika naho nyene hariho intebe y'ubushobozi. Kuko urabona ko Washington ubu urabona kumenga niho hatwarisi, niho bafise ijambo rya nyuma. Ukoze ibinyuranye n'ivyo bagomba baca bamugwanya, ntibamwemerera. Usomye uravye ibi bihe usanga abahinga bavuga ko igihugu gihanganye uno musi bikomeye na Amerika ni igihugu c'Uburusiya.
abahinga bavuga ko ari igihugu kigira kabiri, ari puissance igira kabiri ku isi nyuma ya Amerika. Mugabo kubera ko bagomba kuvuguruza Amerika, nayo ntiyemera kubera irazi ko ari intebe y'ubushobozi. Aha rero Satani ntashobora kubera ahantu hose icyarimwe. Yesu wenyene niwe ashobora kubera ahantu hose icyarimwe. Ariko Satani ashobora kuba ahantu hamwe mu mwanya umwe, kandi arakorera mu isi yose akoresheje abadayimoni biwe. Ubutumwa bwiza bwa Matayo 12:24, icete ca kabiri ca Petero 2:24, icete ca Yuda 6, ivyashuro Yohana 12:7 gushika ku murongo w'10, urashobora kubonaho aya majambo. Umugabo afise izina rya Hislope yanditse kuri Babuloni 2, yanditse ati mu gihe Babuloni imwe yari ihuriro ry'amadini y'ibinyoma yagwa mu maboko y'ubuperesi mu mwaka wa 550, n'abaherezi bayo bose b'ibinyoma baciye bimukira i Perugamo. Perugamo rero cabaye igisagara ca mbere cubatswemwo ingoro y'umwami w'abami yasengerwamwo, aho basengera ibishushanyo, ahantu ho gukorera amangetengete y'abirabure. Akarorero i Perugamo habaye igicaniro gikuru mw'isi cubakiwe ikigirwamana c'abanyamahanga citwa Zeus. I Perugamo bahasengera ikigirwamana c'umuti cari inzoka y'ubumara, yari yubakiwe ahantu. Abantu benshi bava hirya no hino mu bwami bw'Abaroma baje kwiga ibijanye n'ubuvuzi. Bari bafise rero isomero ry'ibitabo rikomeye, ryarimwo ibitabo birenga 2,000. Perugamo ryari ihuriro ry'abapagani ry'ibinyesi, aho basengera abadayimoni n'ibishushanyo. Abantu rero aho hantu habera mwene ibi bikorwa vyose niho haba hari intebe ya Satani. Perugamo kubw'ivyo yari intebe ya Satani, kandi ishengero ryariho ridashobora guhikura muri ivyo bihe ryarimo. Kandi wumiye ku izina ryanje ntiwihakanye. Aba bakristo bo mu ishengero ry'i Perugamo babayeho mu izina rya Yesu, naho bariko baraca muri ivyo bihe, naho bariko barakorera ahantu hameze uko, bari bejejwe, ntibitandukanije mu kuba mu mwami Yesu. Antipa, Stefano yabaye umukristo wa mbere w'umumaratiri, yishwe n'Abaroma twisunze inkuru z'ivyabaye mu gitabo c'Imana Bibiliya. Uyu yari umukristo w'i Perugamo, kandi baramutereye mu ngunguru, baramukaranga bona gushika apfuye. Yamara no kugezaho ishengero ntiryigeze ricika intege ngo ryihakane Kristo Yesu. Stefano hajya yari uwahe Perugamo? Yari uw'i Perugamo. Ni Stefano ni wawundi bivuga kandi yicishijwe amabuye cyane. Ubu Stefano ni umukristo wo mu ishengero ry'i Perugamo. Atari wawundi yicishijwe amabuye. Stefano yicishijwe amabuye yari uwo mu ishengero rya mbere ryatanguye i Yerusalemu. Umumaratiri rero bisobanurwa igishinga ntahe. Muri ico gihe kuba umwizigirwa ashingira intahe Kristo vyasobanura kwemera gupfa ushingira intahe Kristo atakindi kintu na kimwe uriko urazira. Umurongo wa 14 wa kino gitabo, Yesu avuga ngo ariko fise ivyo nkugayako bike, kuko iwanyu uhafise abakomeza inyigisho za Baramu, yigishije Baraki gushira ibitsitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo bajye ivyaterekerejwe ibigirwamana
bashakane. Mu Kigiriki bavuze ngo gushira igitsitaza imbere y'abana b'Abisirayeli. Aha kuko iwanyu wafise abakomeza inyigisho za Baramu. Ivyerekeye rero inyigisho za Baramu barazirenza ko uruhu rw'amazi. Izi nyigisho za Baramu tuzisanga mu gitabo co guharura igice ca 21 ku murongo wa 31. Abisirayeli bariko baraca mu bugaragwa bagenda bariko baragana mu gihugu c'isezerano kugira ngo bashobore kuhashika. Babwirizwa rero guca mu gihugu c'Abamowabu. Umwami w'igihugu ca Mowabu yitwa Baraki. Baraki yagiye kwa Baramu, agiye kumurondera Baramu. Icatuma murondera nuko Baramu yari afise ingabire yo kuvuma. Ingabire ziri kwishi. Murabona muri za ngabire za mpwemu yera, iyi ngabire ntirimwo. Mugabo nibaza ko ni ingabire ya Satani. Kuko Satani yamagenda koporora ibintu vy'Imana akagira ibintu bigomba gusa n'ivy'Imana. Mugabo usanga ari ibintu binyuranye kuko atari ivy'Imana. Baramu rero birivuga ko yari afise ingabire yo kuvuma. Akuvumye byarafata. Kandi abantu bose bari bamuzi gushika ku mwami. Yuko akuvumye bitakuvako. Kandi yari umukozi w'Imana. Sinibaza ko yari umukozi w'Imana cyane kubera kurumva yarisesha n'abakozi b'Imana ko nta mukozi w'Imana avumana. Aha rero acaja kumuhiga kugira ngo amuvumira Abisirayeli ntibashobore guca muri ico gihugu bagana mu gihugu c'isezerano. Baramu rero yaragerageje ibihetangabo bitatu kuvuma Abisirayeli, mugabo ntivyamukundiye. Ntushobora kuvuma uw'Imana yahezagiye kuko abitegereje yarabaravye aravuga ati ni hanga ridashobora kuvumika. Mu gishingo cyo kubavuma acatangura kubahezagira. Haravuga ati mbega ninde yoshobora kuvuma ab'Imana itavumye. Nagira nkubwire n'uyu munsi nta muntu yoshobora kuvuma juste Imana itakuvumye ntibikunda. Baba barabigerageje kenshi, hari abatagomvye kubaho ariko ukagumubaho. Hariho abaryama bakoze n'abatashu no munsi ho ntibuca ariko bugaca, nejo bugaca, bukongera bugaca. Nta uvuma uw'Imana itavumye. Imana ishimwe. Aha rero Baraki yaciye abarungikira, yaciye amuhanura, amubwira yuko abwira Baraki ko Abisirayeli hari ikintu kimwe yokora bigatuma Imana ibazinukwa, bigatuma Imana ibanka. Yamubwiye ati Abisirayeli Imana yabo iranka ko abagabo b'Abisirayeli barongora abagore b'abanyamahanga. Aca mubwira ati rero ico no guhanura urondera inkumi nziza nziza zisobanutse, ugende ubarungike bagende babasanganire, bagende babategere, babikundwa kazeko, hanyuma basambane nabo, Imana yabo ntizobihanganira. Baraki rero yaciye arungika abagore b'inshirukanya, hanyuma abagabo b'Abisirayeli baca bakorana ubusambanyi nabo. Bamaze gukora ubwo busambanyi, mu nyuma yaho baciye banafukamira ibigirwamana by'abo bakobwa b'abapagani. Maze ingaruka nuko Uhoraho yaciye yica abagabo bashika 24,000 mw'ijoro rimwe gusa. Urumva ko yari abashikiriye. Izo nkuru turazibona mu gitabo cyo guharura igice ca 25 n'umurongo w'9. Inyigisho rero za Baramu zasobanura ukwinjiza ubupagani mu bantu b'Imana. Ico guhamwa kwari gukora caciye gikorwa n'ubupagani bwari bumaze kwinjira mu ishengero ry'Imana. Nkuko tubibona
mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana 17 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 16. Umurongo wa 15 havuga ngo niko nawe ufise abakomeza inyigisho z'abanikorayiti nk'uko nanje nanka. Mu Kigiriki bakoreje ijambo rivuga ngo ico nanje nanka. Niko nawe ufise abakomeza inyigisho z'abanikorayiti nk'uko nyene ico nanje nanka. Ishengero ry'Iperugamo rero ryarirengagiza rikababarira ikintu Yesu yari yategetse ishengero rya Efeso ngo baciyamirize. Iki naco n'abanikorayiti. Ni jambo twabonye ryo mu Kigiriki rifise ibice bibiri. Irya mbere ni niko gisobanura gutegeka. Igice ca kabiri ni laos bisobanura abanyagihugu. Bityo rero ijambo risobanura gutegeka abanyagihugu. N'abantu badakunda ivyiza biba mw'ishengero. N'abantu batanezererwa n'ibintu bishasha bishobora kuzanwa n'abandi. N'abantu bipfuza ko ikintu cyose aribo bokizana. N'abantu aribo bonyene bipfuza kuboneka ko bakomeye, ko bafite ijambo rya nyuma, ko ari bafite ico bashobora kuvuga abandi bose bakanuma. Abo nuno munsi mw'ishengero bariho. Ndazi ko namwebwe muri iyi ekipe muzohura nabo. Ariko nimwahura nabo muze mukomere. Kuko Yesu yarashimiye ishengero rya Efeso kuko ritemeye abantu bazana izi nyigisho z'abanikorayiti. Bityo rero iryo jambo risobanura gutegeka abanyagihugu. Abanikorayiti rero bigisha ko hari akagwi k'abantu kaba kazanywe n'Imana, maze abandi bose bakaba bashobora kwegera Imana biciye kubagiza ako kagwi konyene. Iyi yarabaye intanguriro y'ubuherezi mw'ishengero. Bakoresha icanditswe cyo muri Matayo 16 n'umurongo wa 19 nk'ishimikiro ry'inyigisho yabo. Bigisha ko ifunguzo z'ubwami bw'Imana ko zoba zahawe abantu barobanuwe uko ibihe vyagiye bikurikirana. Hari abantu rero benshi mw'isi n'uyu munsi bakigendera kuri iyo nyigisho y'abanikorayiti. Ikindi gice cerekana ko ivyo vyatanguye kera no mu cete Yesu no mu cete no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice ca 21 n'umurongo wa 20 kugeza ku murongo wa 23. Nuko rero hano mu vyahishuriwe Yohana tubona ko Yesu yagaye ishengero ry'Iperugamo kubera ibintu bibiri bikomeye. Ubwa mbere barakurikiza inyigisho za Baramu z'isi. Ubwa kabiri barakurikiza inyigisho z'abanikorayiti, inyigisho zo gushigikira akagwi k'abaherezi karondera gutegeka abantu. Umurongo wa 16 uvuga ngo nuko rero ni wihane, nutihana nzoza kuri wowe vuba kandi abo nzobagwanya mbakubita inkota yo mu kanwa kanje. Nuko ni wihane, nutihana nzoza kuri wowe vuba. Uku kuza kwa Yesu kuvuzwe hano si kwa kugaruka kwe kwa kabiri, ariko bisobanurwa gusa ko nibatihana azoza kubacira urubanza. Kandi abo nzobagwanya mbakubita inkota yo mu kanwa kanje. Nimwihana izi nyigisho zibiri z'ibinyoma, nimwihane izi nyigisho zibiri z'ibinyoma. Bitabaye uko nzozigwanya nkoresheje ukuri kwanje. Kubera inkota isigura ijambo ry'Imana. Ukuri rero kw'ijambo ry'Imana muri ico gihe
imana yaciye ivyura abantu b'abakozi bayo vy'ukuri bigishije bagwanya izo nyigisho z'ibinyoma bakoresheje ijambo ry'Imana. Umurongo wa 17 uravuga ngo uri n'ugutwi niyumva ico mwema abwira amashengero, unesha nzomuha kurya, niryo jambo bakoresheje mu Kigiriki, kuri manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitse kw'izina risha, nta muntu arizi. Mu Kigiriki bavuze ngo kurivuga atari uzorihabwa. Imana ishimwe. Nta muntu azi kurivuga, nta numwe kiretse wonyine uzorihabwa. Uvuze ngo naryo zina naho boriguha ntushobora kurivuga, kiretse uzorihabwa, nta wundi azorishobora. uvuze nk'ubu nimba rizoba yitwa Eme, hasi nzoba nshobora kurivuga, kiretse jewe nzorihabwa. Imana ishimwe. Ico mwemu abwira amashengero, ubutumwa rero kw'ishengero ry'Iperugamo bwari uko rimenya ko ridashobora gukurikirana isi n'ishengero mu mwanya umwe. Ishengero riri mu isi mugabo si iry'isi. Umuntu rero ntashobora gusaba abami babiri, ryategerezwa guhitamwo gukurikira Yesu ridaciye hirya no hino. Uwanesha nuwo wese atakure izo nyigisho z'ibinyoma. Iri sezerano vuga ngo nzomuha ni sezerano kuri uwo wese azonesha. Hari ico azoronka. Ico azoronka naco, ico Yesu azomuha nukurya kuri manu yanyegejwe. Manu ni njya Abisirayeli baririye mu bugaragwa. Muri Zaburi 78 vyitwa ivyo kurya vy'abamarayika. Manu yanyegejwe rero tubona ngaha ni Yesu. Ubisomye mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana 6:35, Yesu avuga ngo unjyako ntazokongera gusonza ukundi. Yesu rero niwe ari umutsima wacu w'ubugingo. Nimwumvirize mumenye kuhora haryoshe. Niko Dawidi yavuze muri Zaburi 34 n'umurongo w'8. Umuntu rero nubu ajya kuri Yesu ntazokongera gusonza ukundi. Umuntu ajya kuri Yesu amuha kugira ubugingo budashira. Ibuye ryera, umuherezi mukuru mu Bisirayeli no yambara ibuye ryera. Nibuye ryari rimeze nka diyama, kandi yaryambara mu gikiriza. Iryo buye ryitwa Urimu. Urabiye muri iryo buye yarashobora gushishoza no kubona ubugombe bw'Imana ku bantu bayo. Iki cerekana ubushobozi bw'Imana ku bantu bayo mu bihe bigoye. Uyu munsi Mpwemu Yera niwe dufise nk'umurongozi wacu, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice ca 14 n'umurongo wa 26. Kuri iryo buye handitse kw'izina risha. Izina ry'Imana ryaraboneka muri iryo buye ryambawe n'umuherezi mukuru. Kumenya rero izina ry'Imana vyasobanurwa kuyizi. Ibihe vyerekana imigenderanire myiza ikomeye hagati ya Kristo n'ishengero ryiwe. Nta muntu arizi atari uzorihabwa. Mu Kigiriki bavuze ngo nta muntu arizi kurivuga atari uzorihabwa. Iyo migenderanire myiza yakivukanye hagati ya Kristo n'ishengero nta ushobora kuyimenya kiretse abo bamaze kwakira nk'umwami n'umukiza wabo, nibo bashobora kurimenya. Naha turangirije inyigisho z'iki gice z'uno munsi. Murumva ko hari isezerano rikomeye Yesu asezeranira n'uno munsi umuntu yihangana, umuntu atemera inyigisho z'abadayimoni, umuntu akurikira ukuri kuri mu ijambo ry'Imana, umuntu yihangana kugeza ku iherezo. Yesu azomuha izina risha, kandi ata muntu n'umwe ashobora kurimenya atari uzorihabwa. Abumvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire. Amen.
ariko imbere yuko turangiza ndababaza ibibazo bibiri. Izi nyigisho no muri iki gihe cacu ziriho, ico ni ikibazo ca mbere. Ikibazo kigira kabiri, iri zina umuntu azohabwa umugenzi we atazoshobora kuvuga ntituzoyahamagarana, bimeze gute? Nuno musi izi nyigisho zirahari, kubera aba bantu bazanye izi nyigisho bobo barapfuye, ariko izi nyigisho ntizapfuye, zarabandanije gushika nuno musi. Nico gituma ishengero ry'Imana rishishikara kuvuga ubutumwa, rikavuga ijambo ry'ukuri kugira ngo rigwanye izi nyigisho z'abanikorayiti. Hanyuma ikibazo kigira kabiri, birumvikana neza ko iri zina ata kintu kinini no rivugako, ariko ico tuzi nuko ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu niyahishurwa uko azobasa natwe niko tuzosa, kandi tuzoca tumumenya neza uko ari. Birumvikana ko iri zina nzoba nahawe canke uzoba wahawe tumaze guhishuranwa na Kristo Yesu uzorimenya, nanje nkarimenya. Imana iguhezagire. Amin. Bakunzi ba Nema Gospel TV, turabashimiye ko mwabanye nacu. Murumva ko ikiganiro gikomeje kuryoha vyimbitse. Turabatumiye ubugira kandi ku kiganiro kizokurikira, ariko kandi tubasaba no gutumira abandi. Ibikoresho turabikeneye ni byinshi, turashaka ko mudufata mu mugongo, mutugumye koko kugira ngo natwe ntitunyiganyike. Inguvu turazifise, imyanya tuzoyirondera nubwo iby'ubugingo bitavyorosha, kugira ngo nantaryo umugeni wa Kristo azoronke ico gufungura, azoshikire Kristo ari amahoro. Umwami Imana nabahezagire.